Turi kwigenekerezo rya 13 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze kuri runo rubuga rwa televiziyo Renaissance akabara makuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Ingingo ruhashwa ziriko zirafatwa mu bihugu bitandukanye bigize isi kugira bigwanye ikiza ca coronavirus. Aha twovuga nk'u Burundi bwafashe ingingo yo gushira mu kibanza cabonyene abo bose baturuka mu bihugu vya Burayi canke Ubufaransa bwafashe ingingo yo kugara amashure yose kuva kuri uno wa mbere. Inyifato ya Evariste Ndayishimiye yo kwigenza nk'umukuru w'igihugu ngo yerekana ko seni izi ibizova mu matora. Ivyo bikavugwa na Emmanuel Ndereyimana ajejwe kumenyesha amakuru mu runani Sefor Arusha. Turamukurikira muri ano makuru yacu. Abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka barahamagarirwa kwigenza neza muri iki gihe c'amatora. Ido nido yano makuru yacu mukanya. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye n'amagara y'abantu. Isi yose yahagurukiye ikiza coronavirus kugira ikigwanye. Nk'Ubufaransa, umukuru w'ico gihugu Emmanuel Macron yaraye amenyesheje ko amashure yose yo mu gihugu azokugagwa kuva ku munsi wa mbere. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu Donald Trump yamenyesheje ko hatazosubira kwakirwa umuntu n'umwe avuye mu bihugu vya Burayi mu kiringo c'ukwezi. Mu Burundi naho umushikiranganji w'amagara y'abantu yaraye amenyesheje ko abazoza bavuye mu bihugu vya Buraya bose bazoshigwa mu kibanza categekanijwe kugira babakurikirane. Berti Nsabimana. Mu gihugu c'u Burundi hafashwe izindi ngingo mu kugwanya ikiza coronavirus. Aho hari heze imisi hafashwe ingingo kubava muri ibi bihugu: Ubushinwa, Korea y'ubumanuko, Iran, Ubutaliyano, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuyapani hamwe no muri Espagne bagashirwa mu kibanza categekanijwe akaba ariho bakurikiranira. Izindi ngingo akaba ari uko abazova mu bihugu vya Buraya vyose nabo nyene bakazoshirwa mu kibanza bategekanije kugira babakurikirane. Ivyo bikaba vyatangajwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana. Mukurikire. Abonye yuko turavye biriko biraba twasanze nko mu bihugu vya Buraya bigoye kumenya neza igihugu umuntu yaje avamwo. Nico gituma rero uno munsi mu ntumbero yo kuguma dukingira n'abene gihugu twafashe ingingo yuko abava muri Union Européenne bose nabo nyene tutosha tubashira en quarantaine. Ivyo rero byerekeye abavuye muri ibihugu vya Buraya eka n'uba yarahaciye mu minsi 14 iheze. Iki naco twashaka gushikiriza abene gihugu nuko gushika ubu atabe turabona ko ikimenyetso cijya ngwara kandi yuko bokomeza na cane kugira isuku. Muri Afrika subundi bwonyene bwafashe ingingo sitari nke, harimo ukubuza kw'indege kugenda canke kuza zivuye mu bihugu bimwe bimwe bivugwamwo cane iyo ngwara. Ahandi ku isi ni nko mu Bufaransa. Umukuru w'igihugu Emmanuel Macron ko ingingo yafashwe guhera kuri uwo munsi wa mbere amashure yose yo mu gihugu azokugagwa. Abanyeshure bazoguma mu mihana yabo kugeza aho iyo ngingo izohindurirwa bakabimenyesha. Umukurikire. Amashure yisumbuye na kaminuza azoba yugawe gushika hatanzwe irindi tegeko. Imvo nayo akaba ari kubera abakiri bato aribo boshobora gukwiragiza iyo ngwara gusumba abandi, naho kubana atabimenyetso bigaragara tubona. No kugira rero tubakingire ariko kandi tugabanye umuvuduko w'iyo ngwara ku butaka bwacu. À la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. No muri leta zunze ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu Donald Trump yaramenyesheje ko ata muntu n'umwe avuye mu bihugu vya Buraya yemerewe kwinjira muri ico gihugu mu kiringo kingana ukwezi. Izo ngingo ziriko zirafatwa mu gihe ico kiza kikaba kimaze gufata ibihugu 116, abantu bagera ku bihumbi 128 n'amajana 392 akaba ari bo bamazwe gufatwa. Abamaze guhitanwa n'ico kiza bakaba bagera ku bihumbi 4 n'amajana 728. Leta y'u Burundi imenyesha ko hakenewe amafaranga yababa imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi akaba yababa imiliyoni 3 z'amadolari ngo ico kiza gishobore kugwanywa.
Ndagushimiye cyane Bertie Nsabimana mu bijanye na politike naho kubona umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ariko arigenza nk'umukuru w'igihugu yamaze gutorwa ngo nuko seni iza yaramaze murantunge guharura amajwi uko niko Emmanuel Ndereyimana jeje kumenyesha makuru muri Sefor Arusha asigura inyifato ya Evariste Ndayishimiye akabona ko umugambwe uza mu kibanza ca mbere ari CNDD-FDD kubwiwe ngo n'abanywanyi b'uwo mugambwe bagenda bararirimba ko amatora yamaze kurangira hasigaye ko yemezwa gusa tumukurikire. Muribuka ko ijambo yavuze Evariste yavuze yuko azogendera mu makanda yuwo agiye gusubirira ariwe Nkurunziza. Oro mu makanda ya Nkurunziza ibyamuranze nibiki toza amashikanwa hirya nino ibintu by'ibikorane ariko atagikorwa na kimwe cy'iterambere ry'igihugu kirimo ariko ico yabonye nyene cyo kwihutira kuri we gukora nuko kugenda kwanduza amatungo nivyo ari mu kugeza no munsi hanyuma rero kuba yifata nk'umukuru w'igihugu birafise iyo biva bazi yuko amatora bamaze kuyatsinda kandi ataraba seni barazi ingene bayikoresha hajya seni iravisa amapeve bazotangaza yuko Evariste yabaye uwa mbere CNDD-FDD abandi babahe amanota bishakiye ivyo barundi benshi barabizi naho baguma bashiramwo inguvu ngo barabe ko abakandida bahari bazogira ico bashikako bazohabwa amanota kuko subwa mbere seni ibikora bashobora kuba seni barahinduye uyitwara mugaca mwibaza ngo guhindura uyitwara kumbure hazozamwe akarusho kuko imbere yuko baguha kajya kazi murahura mukavugana mu mugambwe mugahura n'umukuru w'igihugu mugahura n'umukuru w'umugambwe bakakubwira ico bagutumye ugiye gukora n'ico uzobamarira utabishoboye ukareka uvyemeye rero kubera kunuranura kw'abantu ubona ko muri iyi minsi vyeze ukaja kubikora nta byinshi tubiteze ko yitwara nk'umukuru w'igihugu kubera ati naramaze gutsinda birazwi kanatsinda abana nabiririmba abanywanyi babo bati tora yaraheze hasigaye gusinya nayo ngo runanikira Burundi ruraraje ishinga n'ingene amatora y'abajenama b'amakomine atunganijwe Aloise Baricako umukuru w'urwo runani abivuga afatiye ku kugene itegeko rigenga amatora ridategekanya ingene umuntu arenganijwe muri ayo matora yitwara imbere y'ubutungane hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru Runanikira Burundi aramutse ruganira abamenyesha makuru kugira ngo babwire amakenga ibibazo rubona muri iki gihugu cyo gutunganya amatora yo mu kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2020 kubera rusanga mu migwi ijeje gutunganya amatora sepi mu ntara hari ibibazo byo kwakira intonde z'Urunanikira Burundi ubwa mbere intonde z'Urunanikira Burundi zararetse kwakirwa hamwe abasepi bakavuga ngo abatwara amasepi bakavuga yuko ari babura amatari bariko barababuza kuzakira ahandi mu nyuma bakavuga ngo ni seniyo nyene iri kirababuza ariko mu nyuma barazakiriye mugabo rero ubukiduteye ikibazo nuko bavuga ngo ntibaziga kandi uno musi ari umunsi wa nyuma wo kuziga batazize uno musi wa nyuma rero urumva yuko baca bazita bakazikubura bazitaye naho rero urumva yuko intonde zaje zoba zitawe no kuvuga yuko mu nama mpazojambo z'amakomine Urunanikira Burundi ntirozobarizwayo igituma tubivuze no kugira ngo tumenyeshe abantu n'amakungu ko arakamaramaza igihe byoshika ntibatwigira intonde kuko aho itegeko rigenga amatora ryategekanije nko kuwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu kwamurenganije ashobora kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aho ni mu ngingo y'103 y'iryo tegeko canke kubashinga amateka urunani cyangwa umuntu intonde ziwe zitatowe cyangwa zitawe n'umugwiseni naho nyene abo bantu barafise ubasha kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aho ni mu ngingo y'132 y'itegeko rigenga amatora ariko muri ibyo bijanye n'amatora yo makomine y'abantu bajambo b'amakomine
ni ukuvuga iriya migwi ya seni itunganya amatora mu ntara izitaye ntaho iryo tegeko ryategekanije ko umuntu ashobora kwitwara. Tukiri mu bijanye n'amatora abashinga amateka n'abakenguza amateka bakwiye kwerekana ingendo nziza mu gihe c'amatora. Umuhinga Emmanuel Niyunibayubahe yatanze icigwa ku bijanye no gukinga amatati, yabasavye ko mu gihe hadutse amatati ko boja hamwe bakagira ibiganiro canke bakitura umuhuza. Hari mu nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe Ntabariza ku bashinga amateka n'abakenguza amateka kuri uyu wa kane mu ntara ya Ngozi. Nawe nyene tumukurikira. Ahanini muri ibi bihe by'amatora harakunda kuba amatati, ishyirahamwe Ntabariza na twebwe abahinga bari bahaye ico gikorwa, twashatse yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka bomenya neza ko mu gihe c'amatora hashobora kwaduka amatati, none bokora iki kugira ngo bashobore kuyakiranura bidaciye mu nguvu. Nico kigo rero twatanze, ahanini twahagaze ingene amatati yaduka, ingene akura, hanyuma amaze gukura ingene yibonekeza, n'ingene abantu bashobora kuja hamwe bakayatorera umuti mugabo hatabayemwo guhohoterana canke gushiranako. Ahanini rero twahagaze kuri ivyo, cane cane turababwira yuko amatati yadutse bashobora kuja hamwe bakagira ibiganiro, cane cane ikiganiro kitarimwo guhohoterana. Ahandi naho binaniranye bigashika kure, abantu bakaraba umuhuza akaja hagati agashobora kubafasha kugira ngo amatati yadutse cane cane nk'ayafatiye ku matora canke muri ibi biringo vy'amatora, barondere nk'umuhuza ashobora kuja hagati akabafasha kugira ngo abantu ntibaje mu njyane, abantu ntibaje mu bihe bidasanzwe by'amatati. Dutandukire ano makuru yacu mu bijanye n'agateka kazina muntu mu rukurikirane rw'ubwicanye bwagiye burakorerwa abakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'2015. Shirahamwe Fokode riragaruka kubagiye baragandagurwa bari kumwe n'abagabo babo canke bari kumwe n'abavyeyi babo. Ishirahamwe Fokode rigatunga urutoke ubucamanza bw'u Burundi butigera bwubahuka kugira amatohoza, na cane cane ko havugwamwo bamwe mu nzego z'umutekano mu bagira ubwo bwicanyi. Kurikira Pacifique Nini Nahazwe. Aha twokwibutsa urupfu rw'umupfasoni yitwa Yvette Irakoze. Yvette Irakoze akaba yiciwe hamwe n'umushinga ntahe wiwe Egide Twagirayezu, bicigwa mu Kamenge hafi y'akabare bita Romangiye, aho hari igenekezo rya 12 mu kwezi k'umunani mu 2015. Twagira kandi twibutse igandagurwa ry'umupfasoni Justine Kakunze, nawe yiciwe hamwe n'umugabo wiwe Desire Genje. Aba nabo bakaba biciwe nabo nyene kuri Gare du Nord hariya mu Kamenge kwigenekezo rya 28 ukwezi kw'icumi mu 2015. No kuri abo ukuri ntikurigera kumenyekana ku vyabashikiye. Nta muntu yo kwibagira urupfu rw'umumenyesha makuru Christophe Nkezabahizi kwigenekezo rya 13 mu kwezi kw'icumi mu 2015. Ariho twokwibutsa ko amakuru menshi akunze kuvuga ko abapolisi bo muri API aribo bateye ku rugo rwa Christophe Nkezabahizi, ntibaheza ngo bice Nkezabahizi wenyene, baca bice nabo basanze mu nzu yiwe kugira ngo ntibaze bavuge ivyo babonye. Muri abo bishwe umukenyezi wa Christophe Nkezabahizi yitwa Alice Niyonzima batazira Kadudu, co kimwe n'umwigeme wabo, umwana wabo yitwa Ines Kamikimana Nikura. Uru rupfu nago nyene gushika uyu munsi nta matohoza aboneka arakogwa kugira ngo hamenyekane abagandaguye uyu muryango. Twokwibutsa kandi ko mu kwezi kw'icumi mu 2015 kwigenekerezo ry'indwi harafashwe uwitwa Alexis Nkunzimana, afatwa n'abapolisi bo muri API, fatwa mu gisagara ca Bujumbura. Bukeye umukenyezi wiwe yahamagawe ku telefone ngo atware amafaranga miliyoni 2 kugira ngo bace barikura umugabo. Umukenyezi yitwa Emeline Ndayishimiye atwaye ayo mafaranga acafatwa n'abakozi b'iperereza. Guhera ico gihe nabo ntibarasubira kuboneka. Kuva rero mu kw'icumi na kabiri 2015 aba bantu ntibasubiye kuboneka kandi nta cyakozwe kugira ngo bashobore kuboneka. Uwa nyuma twagira tugaruke ko n'urupfu rwa General Atanazi Kararuza, muzi ko yagandaguwe kwigenekezo rya 25 ndamukiza mu 2016. Muri iryo gandagurwa rica rirahitana umukenyezi wiwe Consolate Kararuza, ryongera rirahitana n'umwana wabo Daniela Mpundu. Aba bose rero n'abakenyezi
abakenyezi bagiye bicwa muri kino kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza batwagwa bikigwa hamwe n'abashinga ntaye babo ariko nta na kimwe ubutungane bwo Burundi burigira bukora kugira ngo bano bose hamenyekane ivyabahitanye. Mu bijanye n'umutekano naho bitero biheruka kubera mu ntara ya Bujumbura Rirare Emmanuel Ndereyimana avuga ko vyari vyateguwe mu nzira zibiri. Ubwa mbere kwari kugira bizana akajagari mu gihugu amatora ace yigizwa inyuma. Ubwa kabiri kwari kugira vyegekwe kuri Agathon Rwasa ace atabwa mu nyororo CNDD-FDD isigare yonyene ku rubuga rwa politike. Nta bitero vyabaye, habaye inkinamico. Ni ibintu vyakozwe mu mugambwe indani wa CNDD-FDD. Ni ibintu bifise inkomoko kuva ku gihe abantu batanguye kunuganuga bati mbega Nkurunziza zitoza canke ntazitoza. Ibiharuro bya Nkurunziza byari biteguwe, byari bifise ukuntu biteguye. Byari uko bamaze gushiraho Nyabenda hazoca haba igikurikira ko hazoba imyiyerekano y'abanyagihugu bakavuga bati uwo mukandida mwaduhaye ntawe dushaka tuyishakira imboneza yamaho ariyo Nkurunziza ariko ntiyaheshe naho bashize ndayishimiye Evariste muribuka mwenyene ko mu misi yahera ari abantu bazindutse mu province ashika 6 amabarabara yazibiwe aho hose Nkurunziza yako aragerageza ati kakantu ko abanyagihugu ushobora kubashira mu ibarabara bakiyamiriza umukandida bakaguma bavuga ko ari jewe yaragerageje bigwa mu mazi nta muntu numwe yabikurikiye biboneka ko abarundi bamaze kuruha n'ingene batwawe na Nkurunziza yategerezwa gukora ikindi kintu ico kintu ni kihe niko kwiyumvira gufata imbonera kure zitari nke nyinshi baziha inkoho bazambika imyambaro y'abasenere batahubwo genda muravuga muti turabasenere turabo kwagwasa tuje gutera Burundi ibintu by'amamontage atacu bimaze amarementanya ariko rero izo mbonera kure bazishoye kubuhomba kuko baraziteguye ngo zikora ivyo zitazi ko bateguye n'undi mugwi uza kuzirasa zigapfa zigahona vyitwe ko habaye igitero inzego z'umutekano zirivuna Nkurunziza nawe aca fatiraho aje ku maradiyo ati kubera atamutekano amatora arigijweyo ku itariki tuzoba turabamenyesha hanyuma umumva ikiringo ciwe gihere aca akora ivya transition akomeza ari we wenyene ari umukuru w'igihugu utwo twose twari duharura ariko arakora hanyuma ikindi kigira kabiri nuko iyo bikunda abantu bakavyumva nyene yuko Burundi bwatewe vyitwa ko batewe nabiyitirira Rwasa yaca afatwa agaca afungwa uwo mukandida biyumvira ko ku munzane wa CNDD-FDD yoba akomeye kurusha abandi bakaba baramwikuye gutyo uyo akaba yari Emmanuel Ndereyimana jejwe kumenyesha makuru mu runani Sefor Arusha kuva mu 2016 umugwishi wishira hamwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza ku Burundi umaze gutanga ivyegeranyo bitari bike abatari bake bakabona ko ataco biriko biramara kuko atagihinduka mu gihugu canke ngo gikogwe n'amakungu ariko ngo naho bimeze uko ivyo vyegeranyo birakenewe kubwa Bonfils Niyongere umenyesha makuru muri radio Inzamba agateka kawe ngo bitebe bitebuke bizoteba bigire ico bimara Bonfils Niyongere yavugiye mu kiganiro Club de la Presse caremeshejwe na Patrick Mitabaro uvuze ngo nta gishasha Mitabaro ni rwa ruririmbo rw'abantu bigoye kwihangana kandi biragoye kwihangana ibibazo ni ya majambo y'abantu babanyotewe amahoro bavuga bati yamara ibintu biratevye ariko nagenda kubwire ko impera n'imperuka iyo ubonye hasohoka ivyegeranyo ku bantu bicwa naka yishwe na naka hayikekwa naka yanyurujwe yabujwe irengero yatwawe na naka uribaza ko ibi bintu bizohava bigenda amazima yonko uyu munsi umugwi Severe uri kwazura abantu 72 bavuga ngo batwawe na mustanteri batavuga izina uyu munsi bavuga ati atakiriho ariko atanakiriho uyu munsi bavuga ati Kazungu yatwaye abantu ariko naho kwifuza ko ubutungane buza gukora abantu batakiriho abo bantu rero bazoba bakiriho kuko ivyari magira vyarageruye ujya mukuru w'igihugu ariko arangiza ikiringo yihagiye ku nguvu niyo akunda kubivuga ngo amase ya kera ntagihomba urutaro kuko aba yamaze gucika ibisheshe nabo nyine babivugaho cabavunye ko bamaze rero kuvunika
nta naho bakiriko baradusigira haye bizokunda bazokwishwa ko ivyo byose uwo mukuru w'igihugu muko muravuga agiye gusubiza ikiringo ni Petero Nkurunziza tumudome ku rutoke yagize ati yabwira amakungu ati yabwira abafaransa ico gihe ati gese ubwo hiyo ubwino ntiburera no kuvuga yuko mu Burundi abasaba yuko badakurikiza nako batoza barazezwa ibera mu Burundi mbe mu yavuze uko no kuvuga yuko ntubona yuko hariho ikibazo cy'ukugene amakungu ataco yokora kugira kuri jewe mvuga ati ni kumenya guke n'ubumenyi buke kubijanye n'imigenderanire n'ibihugu n'ubumenyi buke kubijanye n'ivyo gutwara igihugu kuko mvuga n'ubumenyi buke kubera iki mu myaka 15 amaze atwara igihugu iyo ageze gushimira ku bintu vyakozwe mu gihugu adashimiye nyina ashimira umugore wiwe adashimiye umugore we ashimira umwana wiwe no kuvuga ko ntiyigeze atabura atwara igihugu yagumye yibaza ko ari umugabo atwara urugo rwiwe rw'abana biwe n'umugore wiwe no kuvuga ko ivyo vy'abafaransa bavuga ngo gese ubwo hiyo ntazi ko atwara igihugu ivyo Burundi n'umutekano uri kurahungabana n'abanyagihugu bariko barapfa rero nejo bundi buraca burira ntibutera ku mpeshi uzobona ko abantu bakoze ubu bwicanyi kuko hari ubwicanyi butababarirwa hari ubwicanyi bw'agahomera bunwa hari ubwicanyi bufise intumbero mbere y'ihonyabwoko hari ubwicanyi bukorwa nk'ivyaha novuga ko ari nivyo mu ntambara ko nkabe vyabaye mu ntara ya Bujumbura n'ibijya n'ivyaha vyo mu ntambara byo bita crime de guerre crime contre l'humanité nivyo bariko biba muri ntara ya Bujumbura muri zindwi zingahe ziheze bijya byose bazobibazwa kandi kimwe kwacu Dusozere ano makuru yacu kuri ino nkuru icagaguye urubanza rw'umunya-Uganda Dominique Ongwen muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI rwashashe ku ncuro ya nyuma mu makuru yatangajwe n'ikinyamakuru RFI. Dominique Ongwen yatwawe n'arwanyi b'umuhari LRA urongowe na Joseph Kony akiri umwana yababa imyaka 14 uwo muhari wakoze ibitero vyinshi mu buraruko bw'igihugu ca Uganda. Uwo Dominique Ongwen yarakuze aduga n'ipete ashikira urwego rwa komanda muri uwo muhari yagerezwa ibyaha by'agahomera bunwa murantonge bishika 70 harimwo ubwicanyi ugufata abakenyezi ku nguvu ukurongoza abakobwa ku nguvu itoteza ugusahura no kwinjiza abana batarakwiza imyaka 15 muri uyo muhari. Dominique Ongwen yarahakanye ivyo vyaha yagirizwa avuga ko nawene yahohotewe abamuburanira bakishimikiza cyane ko mutwaye akiri umwana. Mushikiriza amanza aremeza ko kuba yatwawe akiri muto muri uwo muhari w'abaroberi wa Joseph Kony bishobora gutuma acigwa imyaka mike y'umunyororo. Urubanza rukaba ruri mu mwiherero gushika mu kwezi kwa Nzero umwaka wa 2021. No kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho butaha.